mvuze ishengero ni rya Kristo. Umuntu yagwara mu idini bakamuterera amasengesho, si nisengesho ahubwo baca muvuga ngo urya ngo ari n'ivyaha ngo niyo mpamvu ngo yagwaye hagutwara pote mu bitaro byonyene bakakwagiriza ngo uri muzeye ngo ufise ibyaha byinshi urabyo. Babantu rero wa muntu mwase kugemurira pasiteri mumugemurira misi yose ukazobona dimanche inkoko hari abantu banaho nikora bari ngaho ahubwo banaho nikora nibo bazana ya nkoko n'agakoko abavyeyi babasigiye pasiteri niwe akariye n'akarenganyo. Rero ivyo rero ubutumwa bwiza buca butuma umuntu yidegemvya akaba umuntu ari free sibyo ari free. Niyo mpamvu rero iyo uvuze ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana baca bakwirukako. Uwo Pan-Africanisme arambwira ati mbwira ukuntu ushobora gufata umuntu w'umupfakazi ngo gura umufuko w'isima cyangwa ndagira umupfakazi yo mwogura umufuko w'isima mukaja kumubetonera ahantu arara intuze ntizimurye. Kandi rero batikinoze kubona baranakwishyuza uwo Pan-Africanisme nabonye umenga afite ivyiviro vyiza ariko mugabo Imana imuhezagira. Burya rero abantu igituma badakizwa ni n'abantu b'amadini bamwe ivyamwa bibi yes badobse ijya systeme y'idini ry'abayahudi yajya n'iryo ryagarutse ni kopi enda kwa karorero hari umuntu yambwiye ati udasengera iwacu nta service no gufasha. Kubera iki? Ni wa mutima mubi bakurara mu mudini kuko babwira bati wewe udasengera ngaha udasengera ngaha nitukwemera Moyize ubu turavukana wewe usengera mu batemwe nanje sengera mu bapandekote jewe no kwanka kubera iki kandi twese dusenga Imana. Iyo batwarakiye ubutumwa bwiza tuba duhuriza hamwe ati wo kuwagemura ari amakoraniro y'abera Imana ishimwe cyane ko ari kure ndaguhaye déplacement turagenda shikayo jewe nkoranira hafi yirukanga ntucegwe mugabo ebana hariho n'umuntu naziye numva ngo hari n'indirimbo usengera ngo abasibawe bose sengera abasibawe bose ukora mu nakazi nagiye urumva nk'akarorero hari umuntu yavuze ngo Mana ariko arasenga ngo turasenge bajya abantu bose batwanka ewe gayewe bajya bose bakwanka nibo Kristo aje kwiyegereza we nabo abo wanka. Urumva idini rikobwira ati bajya babanyi bose kubera badasengera ngaha ni babi hagezwe naho nk'abantu b'ivyumba vy'amasengesho hageze naho babwira umugore ati ujya mugabo wawe ntimukwiranye kubera iki umutima mubi ni wa mutima mubi ya topic wazana sibyo. Niyo mpamvu rero abantu benshi ibintu bijanye n'agakiza ibintu bijanye n'agakiza abantu benshi bagizene bavyinyora kubera iki bivanye n'ukuntu idini riko rya function. Marezo mbwira Bibiliya ivuga ngo umuntu wese atagira urukundo ni umwicanyi. None gasha Bibiliya ivuga ko Kristo ari we rukundo niwe buntu niwe kuri sibyo niwe rukundo ruri mu mitima yacu. None gasha baca bakwigisha ngo naka ngo umugabo wawe mukwiranye eske rierema ubwo n'ubutumwa bwiza cyane n'ubutumwa bubi rero bakora ubutumwa bubi bakubwiye ngo ujya mu banyi ngo n'umurozi Yesu aje kurondera abarozi niba aje kunda kugira ngo nabo batibe tumusengere ngo apfe none urumva musanzwe usanga biri contraire idini riri contraire n'ivya Kristo. Niyo mpamvu rero reka abantu bo mwisi bacira imanza abanyedini kuko nibo babiteye. Abakoroni rero babivye imbuto mbi, iyo mbuto irabandanya gushika nino munsi urabona ni ikibandanya. Sasa rero Marezo niyo mpamvu ndagomba ndakubwira byategekanya yuko abantu bavuga ngo barakiriye ubutumwa bwiza bategeza kuba baramahoro mugagenda hamya yuko nta muntu umwe muvuga ubutumwa bwiza abantu bose tumaze kuganira. Jewe Ajax ndakwaza ikibazo kubera ko amadini y'abakristo dufata ko amadini ko bitana abakristo sivyo uno musi badahana abageni tima mubi
wa mutima mubi twese turabarundi ni iki gidutandukanya kandi iki naco mwese muvuga ko muri aba Kristo none aba Kristo baragira urwanko uri umupande ko tufise urwanko rwa Kristo nta butumwa bwiza wakiriye nta butumwa bwiza ukiriye wowe uri wa Satani nturanakizwa yego wewe ubuza umusore kurongora uwo yakunze nkande Kristo wenyene yaradukunze adukwesha amaraso y'igiciro kinini twese abantu bose bo mwisi ataravye ngo n'umwisirayeli ataravye ubwoko ataravye n'igihugu twese aradukunda aheje kudukunda atugira abera atugira abagororotsi atugira abaziranenge sivyo none ubuza n'urwanko kubera iki ukigana na African Fest ubuza n'urwanko kubera iki abanyafrika twese dukeneye urukundo rwa Kristo yego rutubemwo nkuko abanyafrika kera bari bafise urukundo natwe abakristo buno munsi tugira urukundo kandi abanyafrika batari bazi ivyo bintu vya Kristo bakagira urukundo bakagira revelation y'urukundo kubera ikino n'ubu abakoroni bazanya amadini haciye haba butandukana nico gituma rero ubutumwa bwiza bwa kino gihe ari ubutumwa bwiza Bibiliya ivuga ngo bwo gusubiza hamwe imitima yajanjaguritse burya amadini abantu barajanjaguwe vraiment batubabarire sindiko ndaca imanza mugabo barajanjaguwe abantu barajanjaguwe